Iryo tongo ryari mu matati lingana n'amahegitari 6 rikaba ryaburanirwa n'abasigwa banzogera bakaba baburana n'ishengero rya Pentecote riri kumwe na leta. Inyuma y'imanza nyinshi eka ndetse akaba haragihara nibonekeza utugorane tutari duke, ishengero rya Pentecote riri kumwe na leta bakaba baratsindiye iryo tongo. Rikaba riri muri zone Rwasare, komine Gasogwe, intara ya Muyinga. Sentare idasanzwe jeje tatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo ikaba ari yagiye gushikiriza iryo tongo. Urongoye iyo sentare Pascal Ngendakuriyo akaba yasavye impande zose kwigumya na cane uruhande rwatsinzwe. Akaba yavuze ko inyuma yo gushishoza no gukurikirana uko imanza zagiye ziracibwa basanze ishengero rya Pentecote riri kumwe na leta aribo batsindiye iryo tongo. Nagire rero mpamagarire imbere yuko abanditsi b'imanza bace bashinga uburimbi ukikuza iryo tongo, nagire mpamagarire impande zose rero ko boheza bagatekana kandi nkuko nabivuze bakagerageza gushiraho intahe yashize, kuko n'urubanza gwatohojwe neza cyane sentare yagiye ishika ngaha haba mu gisata ca mbere hano mu gisata ca kabiri ikorera ku mugaragaro, urubanza ruratohozwa neza ndetse ukuri kutari guke kukaba kwagiye kugaragarira ngaha nyene. Sivyo gaye? Sivyo? Ukuri kwagiye kugaragarira ngaha nyene. Nico gituma rero dusaba yuko aho mukanya abanditsi b'imanza bashingira uburimbi ko abantu boheza abatsinzwe bakigumya, hanyuma iryo tongo nkuko ringana ni hegitari 6 rigaheza rigashikira abaritsindiye. Waserukiye ishengero rya Pentecote Izahake Rubera Intwari akaba ndetse ari n'umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote ay Muyinga yarashimye uko urubanza rwagenze, aca asaba ariko ko uwo bahora bafitaniye amatati yohagarika gusubira gukora igikorwa na kimwe muri iryo tongo. Hanyuma bwa kabiri twagira ngo dukengurukire ubutungane bw'u Burundi, dukengurukire n'abarongoye sentare idasanzwe bobo batwumvirije neza mu gihe hari hibonekejemwo ibimeze nk'akarenganyo kabatanguye kumviriza uru rubanza, barerekanyemwo uguhengama, ariko tumaze kwitura iyi sentare idasanzwe yararonse umwanya wo kutwumviriza no kudusubiriramwo aho twerekanye ko twarenganijwe, hanyuma rero iraheza urubanza iraruca hirya no hino iraturenganura. Aho rero nitworeka kubashimira kandi tubifuriza kuzobandanya isentare igira ikiganza ciza no mu gutunganiriza abene gihugu barengana. Nico rero twagomba natwe kuvuga ngo dukengurukire Imana, dukengurukire n'abagize ico badukorera kugira ngo turenganurwe. Waserukiye leta mu gushikiriza iyo tongo Maître Eveline Nishimagizwe nawe nyene yarashimye uko urubanza rwagenze, nayo abajejwe intwaro ayi Muyinga bakaba bavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihazosubire kwibonekeza induru iturutse kuri iryo tongo. Iryo tongo naryo rikaba ririmwamwo ibifungurwa bitandukanye. Inyuma yaho rero bakaba baciye bafata akanya ko gushinga uturimbi muri iryo tongo. Ico gikorwa kikaba cakozwe n'abari muri sentare idasanzwe jeje tatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo bari kumwe n'abajejwe intwaro bari bitavye ico gikorwa.